Mahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mu byose mudukurikirana muri agiye atandukanye reka mu nkundi ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kigano cyacu cy'uno mugoroba turacyarigenekerezo rya 14 kwezi kwa gatandatu no mwaka turi mu 2026 kazi kandi ku mirongo y'urugamba tugiye kubabwira amakuru menshi kandi inovuga yuko adasanzwe yabereye ku mirongo y'urugamba guhera ku munsi w'ejo kuno munsi ndazi yuko mwarimu yanyotewe rero nabo basaba yuko mwotora gatebe tukicara tukayaga muri kino kigano tubabwire bimwe muri ko biravuga ku mirongo y'urugamba narijya umwanya uhaciye ari munini tutarabaha imirongo y'urugamba uko bimeze amakuru tubazaniye muri kano kanya twagira tubabwire neza yuko abasikari b'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo nababwiye yuko batavuye muri Kongo ku neza yabo bazovayo mu makarato canke mu masanduku. Iki ni kintu nababwiye ku munsi w'ejo mu kiganiro nabashikirije naje ndababwire uburyo umunyarwanda ari mu minembwe ibintu bitoroshe ndetse abamaze kuhapfira ari benshi cyane ndetse n'ubu bagikomeza kuhapfira. Naje ndababwira impamvu ndababwire yuko umunyarwanda yase gutaha ku neza ngaha muri minembwe azotaha mu isanduku canke mu ikarato. Aya namakuru yizewe n'amashobora kubategurira ndetse namaze kwa kumenya n'ibitari bike cyangwa abatari bake basikari b'u Rwanda bamaze kuhasiga ubuzima bose namaze kuba ndabashira ku rutonde rw'ivyo ngiye kubashikiriza muri kino kiganiro kandi tuzaza kuzana inkuru y'umubabaro aho umugore cyangwa umufasoni wa General Makanika asanzwe arongoye umuhari canke umugisikere cya Wazalendo yitavye Imana kabisa. Aya niyo makuru yizewe turiko turakura ku mirongo y'urugamba. Inkuru tubazanire nuko u Rwanda rwamaze kwiyonkora muri CAC muri no muryango wa CAC u Rwanda rwamaze kuvamo turaje turabire hamwe igituma igihugu cy'u Rwanda ciyonkoye muri CAC eske vyavuye kuki bimeze gute mbega nyabavuye muri CAC mu minsi tugiye kubona u Rwanda ruva muri EAC navyo birashoboka turaje tubiganirire hamwe muri kino kiganiro. Muri kino kiganiro kandi turaza kubabwira abakolonel abakorporal abarietina kapitene abamajoro ndetse n'abandi mapesa giyakomeye mu gisikare cy'igihugu cy'u Rwanda bamaze kumenyekana yuko ari bo bamaze gusiga ubuzima ku mirongo y'urugamba mu mirwano iriko irabera ngaha mu seruko bw'igihugu cya Kongo. Ukira kuba warakoze subscribe ukakomeza kubana natwe mu biganiro n'ako tugenda tubashikiriza ndazi neza ko atakintu kimwe kizigera kigucika kubera ko twari kugira ngo tuze turabaha ukuri cyane ibiyo biko biravugwa ku mirongo y'urugamba. Niyo mpamvu ndagusavye unkize kano kanya iminota 10 si myinshi kugira ngo dushobore kuyaga ibiri ku mirongo y'urugamba narijya mubona neza yuko amakuru abari menshi cyane mu mpande zigiye zitandukanye cyane mu seruko bw'igihugu cya Kongo. Aya n'ayandi ari muri kino kiganiro ndibaza neza yuko mwamaze kuba mushika ku telefone yanyu mushiriko like ku batarabikora mushiriko subscribe ndetse na commentaire nababwiye ko ari by'ingenzi cyane bituma zino mbuga zacu zigira kure ndetse na message zikagira kure cyane kandi hashoboka ariko hari umwene data abafasha kubajana muri Dubai kamanda bashije mutuma bwiwe hama inze twinjire mu dondi tubabwire kungene ibintu biko biragenda ku mirongo y'urugamba. Razi ko batari baki mutaramenya uko ibintu biko biragenda ariko amakuru namaze kuba ndayegeranya namaze kuba ndayashira habona ndetse n'intambara ziko ziraberaho bitwa muri Muhima hagati y'abanyarwanda na Wazalendo daje ndebabwire uko iriko iragenda muri rusange. Boba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville bureau numéro 6 canke mu twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cyane hasigaye amahitamo yawe. Ku mirongo y'urugamba tubabwira uko byifashe mu buseruko bwa DRC ndazi yuko mutari bake mwamaze kuba mushika kugira ngo dushobore kubabwira ivyiwe canke ibyo bari kuravugwa ku mirongo y'urugamba narijya abari vyinshi ariko mu nkundire ndababwire ino nkuru aho nobabwire ko aba officier ba RDF
bariko bagwa mu ntambara ziko zirabera mu Minembwe amazina yabo yamaze kuba aje habona yamaze kumenyekana ndaje ndababwire ndetse amaze kumenyekana ivyambagwa vyabo ama antibare ama casque ivyombo vya gisirikare ndavuga ama radio n'ibindi navyo vyamaze kuba bifatwa na coalition ya FARDC mu migwano yatsinzemo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. None ababwira neza yuko ibintu bimaze gukomera kabisa ku rugero novuga yuko rudasanzwe umaze kubona imungwana ariko harapfa aba ofisi aba major aba lieutenant aba caporal murumva yuko aba ari ibintu biri grave cyane ni ibintu biba biri grave cyane kabisa mu buryo mudashobora kwibaza. Rero babwira yuko ubu turavuga kenshi mukatwita abasazi mukatwita ibigarasha mukatwita intera hamwe n'ayandi mazina mubona ateye isoni. Nubwo mudutuka imiryango myinshi y'abanyarwanda irababaye, nubwo mudutuka imiryango myinshi y'abanyarwanda iri mu gahinda, sivyo? Kandi irababaye cyane mu buryo mudashobora kwibaza. Abasikari batari bake ba RDF baguye mu migwano ikirabera mu Minembwe, ndetse ibiharuro bimaze kumenyekana byose bimaze kwasiga ubuzima ni benshi cyane kandi bo ku mapete yo hejuru cyane. Twaje tubabwire ukungene ibintu byifashe ku munsi w'ejo, onari nagerageje kubabwira ukungene imigwano ikirabera mu Minembwe iri kiragenda, nababwira uko byagenze ndetse ndanababwira uburyo FARDC iriko iratera imbere neza cyane ku mirongo y'urugamba, ndetse yamaze kuba ishika 5 km bigera kuri 2 winjira muri centre ya Minembwe isanzwe icumbike imenyesha amazigihugu cy'u Rwanda. Aya makuru yababwiye ndetse ndanababwira yuko harimo na bamwe mu bategetsi batwigwaneho bariko barasaba abategetsi bo hejuru yuko bo kwivira ngaha muri Minembwe amahoro FARDC itarabamara ibarasa canke bo kwikuraho bataragira ikindi kibazo kibaba. Aya namakuru bashikirije ku munsi w'ejo, ndetse ndababwira ati ndaza gukomeza ndabatohoreze ivyo bavyashoboye kononekera ku mirongo y'urugamba na rijya mubona yuko imigwano itari isanzwe kandi yari imigwano ikomeye cyane. Ibi nari babwiye ku munsi w'ejo. Rero bamwe bahora batwita abasazi, bamwe bahora batwita intera hamwe, bamwe bahora batwita ibigarasha. Uno munsi ndasabye mutora gatebe ndababwire ndetse ndababwira amatangazo yo kubika nyamba mu bamwayamenye, ariko muze mumvize yuko hari mu banyu baba yaguye ngako utaba ko amazina yarafise 5 kwa 5 uwo bafise ubi wabo ariko ubutaka bwa Kongo umunyarwanda agiye kugwana yegere hana tora gatebe shobore kumwumvisha muri aba ushobora kuba atari uwi wanyu ugasanga n'umubanyi canke n'umugenzi, ariko inkuru utegerezwa kuyimenya. Niyo mpamvu nje kugira ngo shobore kubabwira abamwe mu tumaze kuronka sigura yuko abasize ubuzima bose ngaha muri Kongo tumaze kubaronka, ariko bamwe twamaze kuba turonka amafoto ndetse n'amazina yabo twamaze kuba tubishira ahabona. Niyo mpamvu amazina ya bamwe yamaze gushigwa hagaragara, ndetse tukababwira yuko borabamwe yuko harimo uwi wanyu. Ibi ndabishimangiye abanyarwanda mu kwadukurana murabe yuko atabi wanyu barimwe. Uwa mbere tumaze kumenya ko asize ubuzima mu migwano y'ikirabera mu Minembwe niwo bitwa Major Nzitonda. Major Nzitonda kabisa yararashwe nawe amasasa menshi cyane bituma asiga ubuzima muri ino migwano yahuje igisikare cy'u Rwanda ndetse n'igisikare cya Kongo n'igisikare cy'u Burundi mu mazi misi ko yarabera hariya mu misozi ya Minembwe. Ugira kabiri ni Major Ruzindana. Major Ruzindana kubazi ko yarongitswe muri misyo mu gihugu cya Kongo. Uyu Major Ruzindama yaramaze kweka umukondo izosi ntabwo akibarizwa ku isi y'abazima. Uno babwiye yuko ari kapitene Gakire nawe ari muberetse mukondo ijuru ntabwo agifise ubuzima. Hariho Major Nzamurambaho nawe yaramaze kwitaba umuremyi cyangwa uwo yakoreye. Kapitene Gwarinda, kapitene Sebagabo, kapitene Sesonga, aba bose baramaze kumenyekana yuko basize ubuzima mu migwano yahuje FARDC ndetse n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri Minembwe. Majoro Gwabukumba, kapitene Serushago, lieutenant Gwabukwisi, Majoro Gasore Eri, kaporale Nzaramba. Aba nibo novuga yeza yuko bamaze gusiga ubuzima canke baze kumenyekana yuko basize ubuzima mu migwano iri kirabera ngaha mu butaka bw'igihugu cya Kongo. Abenshi muri ko murashidikanya y'ibijanye n'imigwano ndibaza wanze ko mumenya ano makuru yuko atakinyoma na kimwe kirimo. Rero abo bose ndababwiye, abo ba majoro, abo ba kapitene, abo ba kaporale, abo ba lieutenant bose ndababwiye nabasize ubuzima mu migwano imaze imisi kirabera hariya mu Minembwe. Murumva neza yuko tuvanze tuvuga abo hari n'abandi bataba bamenyekanye baguye muri iriya misozi ndetse
bagumyeyo abo ndaya bashoboye kuja habona, ndetse aya makuru akaba yavuye muri bamwe mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi neza yuko basanze nabo bafise abamaneko asigaye basohora amakuru, ariko aya makuru yo yamaze kubamenyekana kandi nta kibazo na kimwe. Hari ibintu namanda babwira yuko asikere b'u Rwanda, hari ikintu babwiye ku munsi w'ejo, ndababwira ati burya rero bana b'Imana, abasikere b'u Rwanda batavuye ngaha muri Kongo, batavuye mu makarato, baravuye mu masandugu, mukibaza ngo nibindi ngo ngomba kubabwira. Ibi nayo babwiye ku munsi w'ejo, inyeshamba za Kigali zirava muri Minembwe mu makarato zose, kuko iyo mbona intambara iriko iraja ndetse n'ahantu hadasanzwe, ndetse bo uyo baba bafise ubwenge canke bafise abantu baborienta neza, bo maze bino bibazo bakivira muri Kongo ikibazo atakibazo na kimwe. Aya namakuru twabashikirije, ndetse tubabwira neza yuko abatari bake bo bariko barasiga ubuzima mu mashamba y'igihugu ca Kongo. Ubu dufise amakarata atari make y'abasikari b'igihugu cy'u Rwanda basize ubuzima ngaha ku butaka bwa Kongo. Aya makarata tumaze kuyafite, turayafise 5 kuri 5, kandi twamaze kuba tubona na bene yo. Aba keneye kumenya amakarata nabo baze kuza, ndabona yuko vyongora gusoma, ariko aba bose basize ubuzima ngaha mu migwano yo ri mu Minembwe, nuko batumva ibinene nababuriye ku munsi w'ejo. Ndababwira ati uko bigenda kose murakeneye kugenda bukiye. Twarababwiye ibijanye n'abasirikare 280 binjiye muri Minembwe bakeneye kuja gukora defensive kugira ngo Minembwe ntibitombe. Ibi twarabibabwiye mu kiganiro nabaye ku munsi. Ndababwira ati ariko aba mwumvise yinjira, ariko nimuzumvise sohoka, kuko abatari baki bazosohoka batakigana. Rero amakarata yabo binjiye ari mu minwe ya Wazalendo. Cha wibaza ati none aya makarata yose angana uku, abo mbona yu abitwa baherezi nkunda bagenzi, ni benshi ama ID yabo cyangwa identity yabo yamaze kubagaragara yuko batakibarizo ku isi y'abazima. Iyi rero ni gitsindo c'umutwe FARDC na Wazalendo batsinze. Iki ni gitsindo c'umutwe batsinze inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kuko twagira tubabwire neza yuko igisikare ca Congo FARDC cyarafashe abasikare b'u Rwanda bagera ku 200 batavuye muri Congo canke bariko barashirirayo. Aisha bajana bikabisa barafashwe, abantu bariko barava muri Kongo n'umusi canke ejo. Uru rugamba twarababwiye yuko igihugu cy'u Rwanda sugwabo, bariko barinjira mu ishamba batazi bagacinko ni batazi. Uru rugamba ntabwo ari ugwinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, nabibabwiye misi yose. President Paul Kagame mu gihe we n'umuryango wiwe bariko baratunga amabuye y'agaciro, bose bapfira ku rugamba amabuye y'agaciro akaja mu mada yabo cyane mu mazu yabo, atamaziko ahari. Murabizi ubupfuye bamujigonya ku gahinga, kuko yanse ko kwemera ko abasikare b'u Rwanda bari muri Kongo zimwe mu ndangamuntu zabo. Ndibaza ubu yamaze kuzirungura avuga ati eske President Paul Kagame nyamba ubihakana izi ndangamuntu nazo urazivuga kwiki? Iki ni kintu President Paul Kagame, iri ni goli FARDC na Wazalendo bamutsinze kabisa, igoli y'umutwe kabisa, nawe nadashobora kwikuramo, kuko mwamaze kwa mubona neza yuko bimaze kugaragara yuko asozegagata y'abake FARDC yamaze kubitangaza FARDC yuko bo bamaze gukurwa mu mwuka, batakiri kwisi y'abazima. Abasikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bamaze gukurwamo umwuka ari mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Ibi twamatwaye babwiye umunsi ku munsi, ndetse twababwira ati twebwe turababurira mugabo ntibumva, kuko iyaba bumviza bino biganiro dukora canke bumvira ivyo tubabwiye, ndazi yuko abapfira muri Kongo bari bake, kandi ababa bemera kujayo bari bako ni ku macuniro baba bagiye. Ibi naye babwiye mu biganiro byinshi nagiye ndabashikiriza, ariko rero nzigomba gutiba kuri ico kibazo. Reka ndabwire ko umuryango igihugu cy'u Rwanda cyabaraye kikuye mu muryango wa CAC, Rwanda sortire de la CAC kabisa, gwamaze kuba ruvayo nkuko amakuru yamaze gusakana n'urwandiko gwamaze gusohoka, aho Rwanda gwavuye muri CAC inyuma yo kwirukanwa n'ibihugu vya Afrika, ndetse iki n'igitsindo gishasha President w'u Rwanda yinjijwe muri diplomasi. Kinshasa yo yemera yuko diplomasi ya Kisekedi ibandanya gusenyura inkuru ishigikiwe na Kigali ku kibazo kiri mu buseruko bwa DRC cyangwa mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Rero u Rwanda rwavuze ati mumaze kufatira ibihano ntaco ncera, bahisemo kugira ni kuva muri uwo mujyako kugira ngo bashobore kubivamwo burundu. Ari makuru babwiye nuko umugore
wa General Makanaki arongoye Wazalendo yitavye Imana, ariko ni mucyo mwibaza yuko yarashwe na M23 canke yagize ikindi kibazo kanaka. Amakuru avuga neza yuko yoba yazize uburwayi nubwo batarabikonfirma, niyo makuru yizewe avuga ku mirongo y'urugamba, ndetse nshobora kugenda ndababwira. Ikindi nababwira nuko abanyamurenge bariko baraburira abanyamurenge bagenzi babo, abanyamurenge kubiriko biraba ku banyamurenge bene babo bariko baraburira bagenzi babo bari hariya mu musozi miremire ya Fizi. Niyo mpamvu muri kino kiganiro nganda bashiriye mu video y'abanyamurenge ariko barahanura abanyamurenge bagenzi babo kungene bitwara n'ingene yuko n'ingene atanyungu barabona mu vyo bakoze bashikira leta y'u Rwanda. Ibi naka video nganda bashishizemo mwumve abanyamurenge ubwabo ngene bahanura abanyamurenge bimvuga kuri binararibonye binaniga n'ijambo nabo ngiyanda bashizemo ino video kugira ngo mushobore kumva uko biriko biragenda, ziko muri benshi murindiriye ukuri kwibiriko biraba muri territoire ya Fizi. Kodi the Black Kodi Empire bandanya urawe biganiro vyacu. Muraho banyamurenge kazi, turavuze ngo mugira amahoro y'Imana bane namwe. Tuboneho n'umwanya wo gutanga mporeye kuri ririmbuka y'abana bacu bashize, kandi uyu mugambi wo kumara abana bacu cyangwa wo kutumara bene wacu benshi bawuzi kandi bawufitemo uruhari. Ikiri mu kubabaza cyane ni uko bari mu kugaruka bakiriza ngo nibo bakunzi b'ubwoko, kandi ari bo bafashe iya nyuma yo kumara abana no kumara urubyaro. Impamvu itumye mvuga gutyo, murabizi ko twagumye gutaka dusaba amahoro, tukababwira ati yeme ndimugira amahoro, ndetse mugabo turi n'abanyamukeya tidushobora kuvuga ngo duhagarare turwanye leta. Tukabereka tubabwira ati leta ya mbere yacuze umugambi mubi muzamuvuga ni leta ya Kabila yaje igacura umugambi ikarimbura abantu ikaja gusareda itabara, none kabiri kumwe n'aba bene wacu barimo kwibambaza biyita abakunzi b'ubwoko, tukabibereka ariko tukababwira ibyo muzi namwe mwigizaho nkana. Ibyo sindi shaka kubitindaho cyane, murabizi twasanze abasaza bazava ngo bazicyazi ngo azavuga ngo nyina n'umukobwa w'abaki. Ni ukuri nta munyamurenge utabizi yuko Kabila ari watumaze batujanira itabara, ariko ubu mwaruciye murarumira. Ubu ngubu Kabila ni umukunzi w'abanyamurenge, karapangana urugamba kimwe n'abandi ngo Kabila kaja kudutabara. Naho abanyarwanda gibo n'abanzi babivuze ku mugaragaro bavuga ko bafite inzira igihumbi zo kuturimbura, benshi muri mu kubatsinda mukanga kubavuga. Ariko uyu munsi wa none reka mvuga ijambo gitumye mvuga ijambo kanakora no kuri aba banyarwanda. Muzi ko ababene bacu aribo baza mu M23 aribo banyarwanda barabarenze iraruguru iwacu. Muzi ko hitaruye iwacu ntiyakoze nka za Masisi, iwacu bari kure n'abanyarwanda, kandi iwacu hazahagora abanyarwanda harabanize cyane kubera ko Imana yari yadushize kuri misozi miremire yihariye. Ariko ejo bundi mwarabakuruye murabarenza, turababwira ngo mujanye inzoka mu bana, mujanye inzoka mu bagore, mujanye ubugombe bwaturimbuye, muranga murananirana. Izi ntambara zose bari kumurwanya leta mukagaruka mukamiza leta ya Kongo ngo niyo iri kibarimbura, kandi yarabategeye amaboko abanyamurenge babwira ngo nimuze dufatikanye kurwanya umwanzi, murananirana. Muzi ko ahandi abanyamurenge bose bari badashikikiye ukuboko kwa M23 cyangwa badashikikiye ukuboko abanyarwanda bafite amahoro. Sininda mbatondagura ngo mpavuge, murahazi.
ariko uyu munsi wa none impamvu itumye mvuga aya magambo, iyi ntambara yamaze bano bana iri mu rwihisho, yihisha abantu benshi. Uyu munsi wa none turababwira mureke kubyemera, ariko turashaka kugira ngo abaza babika aya ma audio turiko dutanga bazoyatubikire, kugira ngo mu bihe bizaza ibintu bimaze guhishuka byose muzahishura aya ma audio tuzayababwira, azotubera insinda rubanza kubyo twagiye tubabwira. Uyu munsi wa none iyi ntambara yarimbuye bari abana iri mu bwihisho buhishe. Habaye ejo bundi haza amakuru y'urunturuntu yuko bariko bashaka kugira ngo Kamasa ngo bamurojeje kuko baramumite, bakashaka kuvuga ndetse ko babwira n'abari batwirwaneho ko babamita bakabakurira ruguru. Bari abahungu baranga kwamare kwanga, ejo bundi banje gukurugana n'abanyarwanda ruguru, banje gushopana amagambo ngo nabasevile ngo sabasirikari ngo nibagende bajiriya ngo baje mu gisirikari. Bari abahungu b'abanyamurenge barabikemara bavuga ati izi nzira ni kwa kundi ko gushaka ngo badukure hariya. Ariko kubwo ubupfu bwabo nabo abanyarwanda babahenze kuko barabahenze igihugu, bakabakenga bakanga kugenda, ariko ngo bakemera yuko abanyarwanda babafitiye amasezerano yo kubaha igihugu. None ejo bundi kugera igihe bakorogana barashopana amagambo, barahohagera igihe barasana abantu baricana, abantu barapfa barashira. Abantu bamare gupfa ngo bamare gushira, abanyarwanda baravuga ati ni ukuri abanyamurenge baraducitse, abanyamurenge baraducitse, bagiye gufatikanya na leta, turababuze birarangiye. Bafata umusirikare witwa Justin arazamuka, yagiye mu ndege ajana n'abanyamurenge ntazi nabo nzi sinshaka ko bavuga. Barazamuka baragenda basanga abana barimbaguritse, barwanye, bamaranye, abapfuye barategeranye, bamwe bari kuri Gitavi abandi bari kuri Gishigo. Naho babahagaritse bahamagaye Semata mahagarika biwe, bahamagara umuhungu wo munyarwanda wari kukomandinga nawe hagaritse wiwe, bamwe bashamiranye bari kuri Gitavi abandi bari kuri Gishigo. Ngo bashike bahamagara abashefu, bahamagara abapasiteri yaruguru, bazanye n'abandi banyamurenge bashaka kuvuga, birirwa mu nama, barabahuza, barabatuka, bajanye n'amafaranga, ngo amare barabahuza, barabavuga ati mwebwe mugiye kwihamenya y'abaseka, utugara tubaseke tubatsinde, utugara turabatsinze. Ngo nibyo bariko babakubitisha, utugara tugiye kubatsinda, none babaseke bafasha amafaranga bamenamwo, baheza barahungu baseka amafaranga, baheza n'abandi amafaranga, bafata wa muhungu w'umunyarwanda w'umusirikare bari kurwana ati uyu nguyu ni wazanye amakosa ndetse turanamufunze, baramufata baramufunga, bazana uwundi wo gusigara aho ngaho. None ga mugende tubumwe turwanye umwanzi gisegeti uriko wica abatutsi waturimbuye. Ndetse n'ikimenyimenyi nimutere Mikenke, mufungure inzira kugira ngo mubone umunyu, mwebwe mubone umunyu n'amavuta. Niko gutera Mikenke, barayifata barongera batera za Gakenke, intambara iraba kugira ngo bahishure. Noneho iriya ntambara yo mu Mikenke naza Gakenke ihishuri izi mfuza aba bana bapfuye bakarasana. None baravuze ati saba bana turababika gute, abana bapfuye bishwe turasanye twenyine turababika gute? Abatekinisiye babo baravuga ati batere Mikenke, batere na Gakenke. Nduko aho barahatera, nisho kitabone ko mu barezi imfuza hishutse z'abana barimbutse benshi bafiye umubare ungana kuriya, mukibwira ngo n'abana baguye mu Mikenke honyine na Gakenke. Harimo kuri hari bamwe bariko batiga Gakenke barimo, harimo n'abandi bapfuye muri Mikenke, ariko abenshi barimbuke mu ntambara yabo bonyine. Ibyo tubibabwire timubyemera. Turashaka kuvuga ngo mubibike, ico cyatumye mvuga ngo mubike iyi audio kugira ngo mu gihe kizaza izatubera insinda rubanza. Abana benshi bapfuye n'abana barasiwe
barasiwe bituruka muri twirwaneho n'abanyarwanda je sino bitango M23 bashagaho mbabwire ahubwo no bitango nire ditabara cyangwa abanyarwanda abana benshi nibo bapfiriye aho muri yo ntambara none ga bavandimwe twarababwiye ngo abanyarwanda baje bakutumara turababwira ngo ni mukeme abanyarwanda murananirana kera kose abasaza bacu bagaza bagakema ibihe bakabirangiza kandi batarize ariko twebwe tumazwe n'abize batara kwakema ibihe rero bokema ibihe barabanjije inda yabo kayishira imbere urukundo rwabo rukabifaranga ubu nta munyamurenge wikunda abandi urukundo rw'abanyamurenge rwabaye rw'inyungu none ababanda ko murarira ngo abana barashize abana bamazwe n'abantu bagurisha abandi bana kandi mukagurisha abana batari abanyu abana dusangiye abana bacu muzi ngo sa abana banyu mwakuye mu nda n'abana bacu mumaze mutumariye abana none mwe abanyamurenge mwe mugihumye mukirikira abanyarwanda baratuye ngo bazoturimbura bafite inzira zigihumbi zo kuturimbura ibo bazi ngo murumva bo bafite bo barashe bonyine abandi ko barabateza kurasa leta kandi mutayishoboye mukava ngo muzorwanya leta y'igisegeti mu itsinde leta y'igisegeti twemene ngo mu itsinde ese murayishoboye kitwa mutayirashe ngo muyirukane noneho mubone muyigizeyo abo bazababwira ngo barabafasha ko batayigijeyo none ngo muza mutubwira urutsinze ngo muvuge ati turatwara barashi turabirisha aba badufashije babagejeje za rusuku babagejeje za baraka barabirukanye none abavyeyi bacu ko barahumeka ariko ubu ngubu abavyeyi bacu barabagose bamaze kubamara bamaze abana barabarimbuye timukeme ngo mutekereze rero tugera ngo tubabwire mwebwe twaba tukibabwira ngo mumve umuntu arabukura none akabari igitekerezo yabaheza timwamuka icumva kubera ko umutima wanyu wabaga kahebwe ariko tubabwiye ko uyu munsi wa none bari abana benshi bambazwe n'abanyarwanda rekodi yari baye ndende